Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Kaza mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fidel Nyongabo. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa n'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Kongo zifatanya na FDLR mu gukora ihonyabwoko. Ngovuga yuko ari ukubesha nko kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi mu gihe yaba makungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abene gihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora. Uyu n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi b'u Burundi Alain Tribert Mutabazi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu Burundi. Uganda irungitse mu kiringo c'indwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo c'amakuru atari y'ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye mu kanya gatoyi ntiyagiraho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda yarungitse mu kiringo c'indwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hafi y'akarere aho leta ya Kongo iriko itana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Frederic Nkundikije aratubwira ibindi. Ico gitigiri gishasha gitumye abasirikare ba Uganda bari ku butaka bwa Kongo bagera hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Abo basirikare bashigikiye leta ya Perezida Felix Tshisekedi nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe ONU. Uganda imaze igihe ifasha igisirikare ca Kongo kurwanya uwundi murwi urwanya ubutegetsi witwa ADF. Irungikwa ry'inteko nshasha ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 riri mu gikorwa ca gisirikare co kurwanya umurwi ADF ciswe Operation Shuja. Abategetsi ba ONU batangaje ko muri kahise Uganda nayo nyene yashigikiye umurwi M23. Umuvugizi w'isirikare ca Uganda Felix Kulaije yahakanye ko igihugu ciwe carungitse izindi ngabo nshasha. Yavuze ko inteko za Uganda ziri muri Kongo kugira zitegure kwivuna uwari we wese yotera Uganda. Nta birenga ngaho yashikirije. Irungikwa ry'abasirikare yongereje ubwoba bw'uko intambara muri Kongo ishobora gutandukira akarere. Ntaco umushikiranganje yajejwe gutangaza amakuru wa Kongo Patrick Muyaya yishuye abajijwe n'itororokanizo ry'amakuru yo mu Bwongereza Reuters niba izindi nteko za Uganda zarashitse muri Kongo. Yamara yatangaje ko ico inteko za Uganda ziri mu buseruko bwa Kongo zishimikiye ko ari kugwanya umurwi ADF naho batazi neza ivyo bakorana n'umurwi M23. Yavuze ko gushika ubu leta ya Kongo inuba cane Uganda ku bucuti ico gihugu gifitaniye n'umurwi M23. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Muri Afrika y'Epfo, perezida waho Cyril Ramaphosa kuri uyu wa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo c'amakuru atari y'ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Ni nyuma yuko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Nk'uko rero ndabivuga rero, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri uyu wa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo c'amakuru atari y'ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Inyuma yuko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya Perezida wa Amerika na Perezida wa Afrika y'Epfo kuri uyu wa kabiri. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko Perezida Ramaphosa yasubiye kwibutsa ko igihugu ciwe kigendera ku mategeko, ubutungane hamwe no gufata abanyagihugu bose co kimwe. Vyatangaje ko Perezida Ramaphosa na Elon Musk bavuganye kuri uyu wa mbere. Hari umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump agabishije guhagarika imfashanyo igihugu ciwe giha Afrika y'Epfo kubera ivyo yavuze ko ari abarimyi n'aborozi b'abazungu ariko bafatwa nabi muri ico gihugu.
mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social, Trump yatangaje ko azohagarika imfashanyo igenewe Afrika y'Epfo gushika itohoza ryuzuye ku birego vy'uko Afrika y'Epfo iriko ifata amatongo y'abantu bamwe bamwe kandi iriko ifata nabi cane abo banyagihugu. Trump yavuze ko ari bigaragara kuri bose ko ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu riko riraba muri Afrika y'Epfo, yamara nta birengabo yatangaje canke ngo atange ivyemezo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa mbere yarahakanye ko abategetsi ba Afrika y'Epfo bariko barafata amatongo. Yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gukorana na leta ya Perezida Trump ku bijanye n'imigambi igenewe gutunganya gushasha ikibazo c'amatongo muri Afrika y'Epfo. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari nyuma y'uko Amerika itangaje amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa. Frederica Nkundikije aduhe ibindi kuri inkuru. Izo ngingo ku mpande zose zisubiye kuvyura intambara y'ubudandaji hagati y'ibihugu vyompi bikomeye kurusha ibindi kw'isi mu vyerekeye ubutunzi. Ni mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump yahaye agahengwe ibihugu vya Mexique na Canada. Ubushikiranganji bujejwe ikiga bw'Ubushinwa bwatangaje amatagisi bwashize ku bidandazwa bitari bike biturutse muri Amerika. Hari mu ntumbero yo gusubiza mu ndumane Amerika ku ngingo yafashe yo gutangisha amatagisi yo ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa vyinjiye ku butaka bwayo biturutse mu Bushinwa. Iyo ngingo yagiye mu ngiro kuri uyu wa kabiri igihe c'isaha 6:01 zo mw'ijoro mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika zarongereje amatagisi ku yari hasanzwe ku Bushinwa inyuma y'uko Perezida Trump agabishije akatari gake Ubushinwa ko butariko bukora bihagije kugira ngo buhagarike ibiyayuramutwe vyinjira ku butaka bwayo biturutse muri ico gihugu. Mu kiringo c'iminota mikeyi inyuma yaho Amerika ifashe iyo ngingo, ubushikiranganji bujejwe ikiga bw'Ubushinwa bwatangaje ko buzoshira amatagisi yo ku rugero rw'ibice 15% ku bizuku n'umwuka utanga inguvu bivuye muri Amerika, nayo ku rugero rw'ibice 10% ku bitoro bidahinguye, ibikoresho vy'uburimyi hamwe n'ubwoko bw'imodoka bumwe bumwe. Ayo matagisi mashasha y'Ubushinwa azotangura kuja mu ngiro ku itariki 10 y'ukwezi kwa kabiri. Urakoze Frederic. Muri leta zunze ubumwe za Amerika ubushikiranganji bw'indero buguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo vy'urwango rw'abayahudi. Thomas Kamirindi araduha ibindi. Aya mashuri ni Columbia University iri mu mujyi wa New York, Northwestern University yo muri leta ya Massachusetts, Portland State University yo muri leta ya Oregon, University of California Berkeley muri leta ya California na University of Minnesota yo muri leta ya Minnesota. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Uburezi inenga cyane uburyo izi kaminuza zitwaye mu myigaragambyo yo gushyigikira Palestina no kwamagana Israeli, imyigaragambyo yabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi 2024 kubera intambara yo muri Gaza. Minisiteri y'Uburezi isobanura ko itazihanganira ko zikomeza kwirengagiza ku bushake bwashinze imizi imibereho myiza y'abanyeshuri b'Abayahudi. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangaje ko igiye gufungura anketi ku rwango rw'Abayahudi mu mashuri makuru y'abaganga 4 ariko ntiyashyize ahabona amazina yayo. Mu cyumweru gishize Perezida Trump yasinye iteka rishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya amatwara n'ingengabitekerezo byibasira Abayahudi. Mu byo riteganya harimo ko abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye muri iriya myigaragambyo bashobora kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri akaburungu radio yacu akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa na leta y'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Kongo zifatanya n'umugwi wa FDLR mu gikorwa mu gukora ihonyabwoko mu ntara Kivu y'Uburaruko, abo bagwanya umugwi wa M23.
inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyishikizwa na Desire Atungimana. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri ari mu biro bikuru vya gisirikare ahasanzwe hari n'icicaro c'ubwo bushikiranganji, Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Mu kiganiro yaciye aho abamenyesha makuru, Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi ariyamiriza ivyashikirijwe n'u Rwanda. Ngovuga yuko ari kubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi ku Burundi mu gihe yaba makungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abene gihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayirwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gutyoza canke no kubesha, ngira ngo murabizi ko mwe nizo mvugo zama zashikirijwe. Kungenga bitekerezo ya genocide igisirikare c'u Burundi cagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imigwigwanya igihugu c'u Rwanda nkuko vyarabishikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Alain Tribert Mutabazi avyamirira kure. Urwego rw'igisirikare bw'u Burundi murazi kungene rutunganijwe n'abarugize, kandi ico kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano. Aha rero tubamenyesha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka. Umushikiranganje wo kwivuna abansi yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ku wa 16/0 uyu mwaka ko basirikare b'Abarundi bari kugwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo ka misi yose. Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika, eka mbere no ku rwego mpuzamakungu ONU. Iyo mvugo y'umushikiranganje Mutabazi irabeshuzwa na bamwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politika akorera hanze y'u Burundi. Pacifique Ninahazwa arongoye ishiramwe Fokode mu matohoza bakoze mu mugambi ndondeza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'Abarundi n'u Burundi itagaragara. Turonka buri munsi abasirikare b'u Burundi batwandikira amagorwa bafitiye muri Kongo, batubwira ingene bariko barari ivyabo biriko biraribwa, batwandikira tubwira ingene bariko barapfa, batubwira akarenganyo bakoregwa. Kira munsi batwandikira tubwira ko iyo ngwano batayitahura, banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera. Ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye, aba ofisiye, aba major, aba colonel, abaki, usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika. Umuntu bamubwiye ko aja muri Kongo agenda asezeye abazi ko agiye gupfa. Igerekezo rya 31 mu kwezi kwa mbere uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi imbere y'abaserukira ibihugu vya mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano, akarere atamutekano kogira. Mwitangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri no wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, François Nyamoya umunyamanga mukuru amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye ashaka ko imvugo yiwijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi imbere yo kuja muri Kongo. Muri MSD babona ko ibiganiro bitavangura n'abafashe ibigwanisho kugira abagwanye leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira yonyene irama yo kugarukana intwari bereye mu Burundi. Nayo ku basirikare b'Abarundi bariko batakaza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko atakibazo biteye kuko umusirikare wese aramutse aguye ku rugamba canke ahandi hose hasanzwe hatekanijwe uko imiryango yabo ibimenyeshwa n'uko ifashwa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere, umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatanguye avuga ku vyoba vyaratangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko u Rwanda rwoba rwitegura gutera u Burundi. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ntabwo twifata nk'ukuri kuko niwe wohereje ingabo ze iburasirazuba bwa Kongo, ahantu badafitanye n'umupaka na Kongo, muri Kongo nako muri Kivu y'Amajyaruguru, gufatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR basangiye ingengabitekerezo ndetse n'ingabo za Kongo n'abari na ziriya ngabo z'amahanga zose ziri muri iriya coalition kugira ngo batere M23 kandi banatera u Rwanda nk'uko nari maze kubivuga. Ahangaha nagira ngo nongere nibutse ko mu kwezi k'Ukwakira 2023
ubwo abanyatura abawazarendo n'aba FDLR batwikaga inzu 300 z'abatutsi bari batuye mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi. Ingabo z'u Burundi zari aho ngaho ku musozi zirebera zigira icyo zikora. Rero bakaba bari bafatanyije umugambi wo gutwikira abatutsi b'abanyekongo. Rero sinumva ukuntu Perezida Ndayishimiye yagaruka akavuga ko ari u Rwanda rushaka gutera u Burundi kandi bigaragara ko ari u Burundi bushaka gutera u Rwanda. Ni ukuvuga yuko muzi neza ko u Burundi nabwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda. Niba se u Burundi bufatanya na FDLR ishaka gutera u Rwanda, bugafatanya na Perezida Tshisekedi wavuze inshuro nyinshi ko ashaka gutera u Rwanda, ubwo urumva se abarundi batari muri uwo mugambi? None se ni ukuvuga rero ko intambara avuga y'akarere atinya ishobora kubaho? Twe nta ntambara y'akarere twifuza. Twebwe icyo twifuza ni uko izi ngabo zose ziri ku mupaka wacu zigamije guhungabanya umutekano wacu no mu mutekano w'abanyarwanda zava muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde muri kariya karere. Kuko nk'uko nabivuze, izi ngabo zose uko twazivuze ziri ku mupaka wacu, n'izivuye kure nko muri Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda, kandi icyo bagamije ntabwo ari guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se umutekano wa Afurika y'Epfo, ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu dusaba yuko izi ngabo zabanwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde, maze turebe ukuntu twakongera kugirana umubano n'iterambere muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ko Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera avugana na M23, umutwe avuga ko ari umutwe w'iterabwoba, bizagenda gute kugira ngo ashobore kuvugana nabo? Ahubwo Perezida Tshisekedi niwe ukorana n'umutwe w'iterabwoba ariwo FDLR, kuko nagira ngo mbibutse yuko FDLR yitwaga ALIR yashyizwe mu mitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001. Hanyuma rero icyo ibyo Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 yabivugaga kera bagifata Bunagana, none reba aho bageze. Ngira ngo igihe kirageze yuko Perezida Tshisekedi yumva ko nta igisubizo cy'intambara gishobora kurangiza iki kibazo burundu, ko ahubwo ari igisubizo cya politike kijya mu mizi y'ikibazo, ari cyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo, kuba bahezwa, kuba baravanywe mu byabo. Mu Rwanda natwe dufite 100,000 by'impunzi baturutse muri kariya karere birukanywe n'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe myinshi bakorana. Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye Ijwi ry'Amerika. Nibashimiye. Nshuti bakunzi bacu, Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Tukivuga ku mutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, umugwi wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje agahengwe mu ngwano guhera kuri uyu wa kabiri kagenewe gutuma abanyagihugu bari mu kaga batabagwa. Muri ico gihe ingwano hagati y'umugwi wa M23 n'ingabo za Kongo ejo yari muri teritwari ya Kalehe mu ntara kivuye mu manuko ku birometero hafi 65 uvuye mu gisagara ca Bukavu. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari i Rusizi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo yavuganye n'umunyekongo yumvikanisha ubwoba afise. Vraiment nous sommes là, nous vivons dans la peur. Mu by'ukuri turaho tubayeho mu bwoba. Yego abacuruzi bafunguye amaduka, abana barajya ku ishuri aha mu mujyi wa Bukavu, ariko hari umwuka w'icyoba bitewe n'uko tutazi igihe umwanzi yatugereraho n'aho yaturuka, kubera ko ubu umwanzi ageze i Kalehe mu birometero hafi 100 uvuye aha mu mujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri si hafi cyane n'umujyi, ariko ntituzi ikigero bashobora gucengereraho kugera aha mu mujyi.
kuri ubu twe abari Bukavu ikibazo gikomeye dufite ni ikizamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa. Buri kintu cyose cyarahenze, cyazamuye igiciro cyane. Nk'uko mubizi, byinshi mu biribwa dukenera hano i Bukavu byatugeragaho bivuye i Rwanda n'i Goma. Ifu y'ibigori, umuceri, ibishyimbo, inyama, byose n'imboga, ibyinshi bituruka mu Rwanda no muri Kivu ya ruguru. Yewe n'inyama menshi mu matungo, ingurube, intama, ihene, inka n'izindi, babyambutsaga babivanye i Rwanda baza kubicururiza aha i Bukavu. Ibyo byose rero bitewe n'uko urujya n'uruza rwagabanutse cyane, abanyekongo ntibacyambuka cyane, abanyarwanda nabo nuko. Ubu bahagaritse ingendo mu kiyaga cya Kivu, nta bantu bakiva i Bukavu bajya i Goma, nta n'abakiva Goma baza i Bukavu. Ikirwa cya Ijwi ubu kiri mu kato bitewe n'uko kiri rwagati mu kiyaga, ntibakizi ino. Izo zose ni ingorane turimo gucamo. Uravuga ku izamuka ry'ibyangombwa nkenerwa byazamutse ku ruhe rwego? La farine de maïs qu'on achetait à $12. Ifu y'ibigori twaguraga ku $12 ubu turayigura kuri 13 n'igice, nabwo duciririkanyije. Umuceri nawo agafuka k'ibiro 25 twaguraga ku $20, ubu turakagura ku $22, nabwo twabanje kwinginga. Imboga nazo zarahenze, sinzi uburyo nabigusobanurira, ariko ibyo biraterwa n'uko umujyi utakigeramo ibiribwa bihagije. Ibyavaga mu Rwanda ntibikiza ku bwinshi, byavaga i Goma ntibikiza. Yewe n'abacuruzi bato batemberezaga ibiribwa ntibacyemerewe kuzenguruka umujyi wose, kandi rero nabo bafite ubwoba ko intambara yakwaduka mu mujyi bawurimo bakabura aho bahungira, kuko abenshi muri bo bazaga bavuye mu biturage bya Kabare buri munsi baza gucuruza imboga aha mu mujyi. Abo rero nabo ntibakiza cyane. Niyo mpamvu rero yaba imboga, inyama, icyitwa icyo kurya cyose igiciro cyacyo cyarazamutse. Mu Rwanda umumenyeshamakuru Theoneste Nsengimana yasavye sentare nkuru gutesha agaciro ibimenyetso bimwagiriza gukorana hafi n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Eric Bagirubusa araduha idonido. Ibyo bimenyetso umunyamakuru Theoneste Nsengimana asaba kutazaha agaciro bishingiye ku butumwa bugufi bwo ku rubuga rwa WhatsApp ubushinjacyaha bumuregesha ko yandikiranaga n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Bovuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yasabaga Nsengimana gutambutsa ibiganiro ku binyamakuru bye. Umuyobozi wa Umubavu TV online na umubavu.com yabwiye umucamanza ko ibyo bimenyetso byafashwe bishyikirizwa urukiko mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana aburana hakana ibyaha aregwa, akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri telefone y'uregwa ubushinjacyaha buvuga ko yari yaranditsemo izina rya Inkora Ivu bisobanuye Inkoramutima Ingabire Victoire Umuhoza. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ni itangazo ryanyujijwe ku bitangazamakuru bya Nsengimana rihamagarira abantu kwitabira umunsi wahariwe kuzirikana umunyapolitiki Ingabire uzwi nka Ingabire Day. Iri tangazo abamwunganira mu mategeko Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bavuze ko ridafite aho rihuriye no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi nka kimwe mu byaha aregwa. Bavuze ko ritagaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko Theoneste Nsengimana yagombaga kwifashishwa n'abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi mu gushyira mu bikorwa umugambi wo guteza intugunda muri rubanda. Uregwa yavuze ko kuba yaratawe muri yombi hataratambutsa ku binyamakuru bye umuhango wa Ingabire Day bitari kuba bibaye ubwa mbere atambutsa ibyo biganiro. Yabwiye urukiko rukuru ko mu bumenyi afite ubutumwa aregwa kwandikirana na Ingabire bushobora guhindurirwa muri mudasobwa bityo ko bushobora no kwitirirwa buri wese. Yavuze ko ibyakozwe bitemewe mu rwego rw'amategeko. N'urubanza rwaranzwe no guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Nsengimana n'abacamanza. Uregwa yatse umwanya avuga ko ashaka gutanga icyifuzo no kugira icyo asaba. Nsengimana yavuze uko abona cyangwa yumva ibintu aho gutanga icyifuzo n'ubusabe ku mucamanza.
yavuze ko mu mboni y'ubushinjacyaha buburana budahagarariye inyungu za rubanda nk'uko byagombye kuba bigenda, ahubwo asanga buhagarariye inyungu za leta n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha vuba na bwangu yahise amwaka ijambo, asaba abanyamategeko bamwunganira gukoresha umwanya usigaye bakagira icyo bavuga ku byo aburana. Sengimana yahise avuga ko nabo batemerewe kugira icyo bavuga niba urukiko rumwatse ijambo. Yakomeje kuvuga adahawe ijambo mu majwi yo hasi ko ibyo yashakaga kuvuga yabirangije. Urukiko rusaba umwanditsi kwandika ko uregwa rusuzuguye. Abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umwanya muto basohoka mu cyumba cy'urukiko kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Aho bagarukiye mu cyumba cy'urukiko bamusabiye ijambo kugira ngo agire ibyo akoraho ubugororangingo mu myiregurire ye. Umucamanza akomeza kwima ijambo. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana yibukije ko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza aho ububasha umucamanza bwo kwihanangiriza uregwa mu gihe ateza imvururu mu rukiko cyangwa akamwambura ijambo, ari nabyo urukiko rwakoreye Nsengimana. Umunyamategeko Brice Bikotwa yabwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko Nsengimana yakoze ibyaha. Yabwiye urukiko rukuru ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha naho bigaragaza ubushake bwo gukora icyaha ku munyamakuru Theoneste Nsengimana. Abanyamategeko bamwunganira bababwiye urukiko ko nta gikorwa kigize icyaha kigaragazwa n'ubushinjacyaha ku byo burega Nsengimana. Umunyamategeko Felicien Gashema yavuze ko uwo bunganira yari akwiye kubanza kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho guhita aregerwa urukiko. Yavuze ko ibikorwa aregwa bishingiye ku mwuga we w'itangazamakuru. Yabwiye urukiko ko Nsengimana atigeze ajya mu mutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Ubushinjacyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'impuha. Buvuga ko yari bwifashishwe n'abayoboke b'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Darufa Umurinzi akajya atangaza imigambi bwitamo ibisha. Abo baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku gitabo cy'umunyaserbiya Popovic Silja cyitwa Blueprint for Revolution, gikubiyemo amayeri cyangwa ingamba zo guhirika umunyagitugu ku butegetsi hatifashishijwe imbunda. Abamaze kwiregura bose ibyaha barabihakana. Hatahiwe bwana Sylvain Sibomana ariwe muhuzabikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Mukanya tuzoba twikebanuranye ku biganiro twari tubafitiye kuri isaha. Yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zarize amakuru twabashikirije. Uganda yarungitse mu kiringo c'indwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hafi y'akarere aho leta ya Kongo iri kitana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo c'amakuru atari ay'ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Nyuma y'uko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Ubushinwa kuri uwa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nyuma y'uko Amerika itangaje amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bw'indero bwuguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo by'urwango rw'abayahudi. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa na leta y'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Kongo zifatanya n'umugwi wa FDLR mu gukora ihonyabwoko mu ntara ya Kivu y'Iburaruko, aho abagwanyi bo mu mugwi bagwanya umugwi wa M23. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatanguye avuga ku vyoba vyaratangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko u Rwanda rwoba rwitegura gutera u Burundi. Ku yindi nkuru nyene mu karere k'ibiyaga binini, umugwi wa M23 ugwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utangaje agahengwe ku ngwano guhera kuri uyu wa kabiri kagenewe gutuma abanyagihugu bari mu kaga batabagwa. Ibiganiro rero n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimire mwewe mwese mwashoboye kubikurikirana, tubashimira kuba mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Nje Fidel Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, yashizwe hamwe na Nadia Taha. Tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho utaha.